Biraryoshe iyo umukuru kanaka agutumye ko ngo tuvugane. Ugenda neza witeguye, ambaza iki bimeze gute, ndetse na telefone ukayizinya kugira n'isoni imbere y'uwo mutegetsi. Imana ishimwe. Rero natwe twashengereye umutegetsi kandi bategetsi. Tumukomera amashi cyane. Uwo ni Yesu nta wundi. Ni Yesu nta wundi. Tumukomera amashi rwose. Yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Ivyizigiro agira neza, asaruka rukambye ku buzima bwacu. Imana ibahezagire cyane. Tumaze iminsi mu masengesho, tumaze iminsi mu bidasanzwe, tumaze iminsi mu nyishu z'Imana, tumaze iminsi benshi babohoka, bise abantu bitangaza Imana ibakorera, ndetse wanashima. Si ibyo gusa, n'Imana yagusanga hajya uryama, ikagusanga hajya uriko urasenga, ikakuganiriza. Iyi irahambaye kandi irakomeye, tubikomera amashi cyane rwose. Ijambo ry'Imana kuguno mugoroba mwiza Imana ngiye kuduha rivuga ngo dukovye mu gusenga, tukure mu maso dukobeje. Imana ishime cyane. Dukovye mu gusenga, tukure mu maso dukobeje. Imana ishime cyane. Ni jambo riko ryantera intege kandi riko ryamfasha ku buzima bwanje mu buryo butandukanye. Imana ishime cyane. Hariho abantu benshi bakovya mu gukora akazi, bakovya mu kuvuga canke mu bibi. Mugabo ndagenda kubwire nawe urengera ivyo n'ibindi bitandukanye, ukovye mu gusenga, ukubaye mu maso kandi ukobeje. Mu Kirundi hari umugani bakunda guca bavuga ngo utambana mukebaho ntakubita ubugora. Imana ishime cyane. Natwe turafise Yesu ari mu buzima bwacu. Umukeba n'undi dufise sumwasi wa na surya muvukana, surya muvyeyi wacu bose tandukanye ni Satani. Imana ishime. Rero senga, Yesu ari kumwe nawe kandi ahugira neza. Imana ishime cyane. Mu gusenga no kuvugana n'Imana. Hari igihe mu buzima bwa misi yose nko mu nk'akarorero, pastori mugira muvugane muhande mwe kuvugana. Uraryoherwa cyane, ngiye kuvugana n'umuntu w'Imana, ngiye kuvugana n'umuntu nyene muri make ntusuka ku bintu byanje byose aza kungirira neza. Imana ishimwe n'ibyo uza witeze. Rero natwe tuba tuje gusuka imbere y'Imana yacu usenze, ibikubabaje waje gushuka ruhuka, waje wemera ukaruhuka, Imana ikakubwira neza. Imana ishimwe cyane. Uba witavye Imana mu gusenga, uba uriko uravugana nayo uyiganiriza ibikuruje n'ibikubabaje, Imana ikakubwira ikakubwira nawe. Nimba waje ufise uwaje ugati kugira Rwanda kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Waje udafise ikikuvugisha, ndetse abantu bagutaye atacapfa cyari gufise, Imana ikakubwira neza ikagushoboza. Imana ibahezagire cyane. Gusenga urakura mu buryo bw'imwemo. Imana ikakubwira amabanga yayo, ukabona gukura nyene ntiwakuzwijwe n'Imana. Imana ishime cyane. Urakura mu buryo gusenga, hama ukamenya guhishurirwa amabanga y'ijuru, nawe ukashurashikiriza abandi. Imana ishime cyane. Mu bantu benshi tubaza kubasoma muri Bibiliya nuko akanya ari gato, Imana yaza kudushoboza. Imana ishime cyane. Gusenga, Imana ishime cyane. Ntujana n'ibiki, ahubwo ujana igihe cy'Imana. Imana ishime cyane. Iyo usenga ntujana n'ibiki, ahubwo ujana n'igihe cy'Imana iriko irakora nawe ku buzima bwawe. Imana ikubwira neza ikagushoboza, ukagwana intambara zose. Ntujane nk'abandi bariko barajana navyo, aho ukajana igihe Imana ikuvuze ko ati kora iki canke buyu, ukacuba uw'agaciro n'ufite icyahindura abandi mu sosiyete. Yesu abahezagire. Dusoma amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza mu Kete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso, igice cyawo cya 6:18. Haravuga ngo musengere muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose, musengera abera bose. Imana ishime cyane. Musengere muri mwemu ibihe byose. Imana ishime cyane. Ijambo ry'Imana rifise umutwaro ijambo ngaha nyene rivuga ngo ibigwanishwa byo mu Kristo. Urashaka kunesha ubuzima bwawe bwa misi yose ibyo ugendera cyane, unesha ibyaha cyangwa unesha ibigerageza, sengera muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose, bibayemo maso
kandi wisengera nawe usengera n'abera kugira bataruhura batabawe. Imana ibahezagire. Dusome n'indi jambo ry'Imana riri mu Bikolosayi nyene hirya gatoya igice cyaho cya 4 umurongo wa 2 dushikane ku murongo wa 6. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Paulo asaba abikolosayi ngo bamusengere akwize ubutumwa bwiza. Ubutumwa mukoze mu gusenga, mukubemwo amaso mushima, kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Mugendane ubwenge mu hanze, mugura uburyo mu bugwiza, imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Imana ishimwe cyane. Twavuze ijambo ry'Imana ry'umutwe rivuga ngo dukobye mu gusenga, tukubemwo amaso kandi dukobeje. Imana ishimwe cyane. Paulo wenyene ahanye tubazi ibitangaza Paulo yakoze, kandi si ibyo gusa yakoze. Paulo ijambo ry'Imana yitwereka yuko n'igitutu ciwe gusa cakiza abantu. Mugabo aha wenyene ubwiwe avuga ati musengere mvuge ubutumwa bwiza, ishize amaboko kandi mvuge ibanga rya Kristo. Hama mugabo acavuga ngo mugende mugendana ubwenge mu bo hanze. Imana ishimwe cyane. Abo hanze hajya bataramenya Yesu n'abandi bose batandukanye abo hanze nibo birivuga, ariko bajya nyene bagendane mu bwenge. Mbega ivyo bariko bavuga ndiko mvuga nk'ivy'Imana igomba, ivyo bariko bakora siko ndishushanya navyo, ivyo bariko barishushanya ndetse n'andi ndishushanya navyo mu buryo butandukanye. Ndibuka igihe kimwe abajene baranabasha bambabariye, vyarashitse nyene ndambara ya pantaro bavuga ngo ni mideshire sonoriza hajya mu vyuma, hama mugabo je nkiyambara cembura amahoro, ndaza mwibarabara umengo bose bambona kumengo ndamenya, ndiyumvira ati biza kugenda gute. Mugabo umutima ndavuga ati hakaba numwe je gusa aza kumbwira ati ivyo babikoze canke byagenze gute, cishika ndayiturira canke ndayita. Ubwo nyene cembura na mwene data twari ko muri frate, ashambira ngo na wewe basha numva ngenda tibutse azanye bashike nyene ngahanye ngo ndaje nyene mu gusonoriza. Hama ivyo ntitwatevye ubwo dushitse hanze naho basha ngira ngo habaye abantu babiri bose babimbwira. Navuze ngo kumwe cyo kuvuga ngo ndiko ndaramukanya ngo ndahagaze, nagiye ndiruka ahise ndayikora ndayiturira, nta none yigabiye naciye ndayiturira. Rero ijambo ry'Imana yatwereka cyane gose uko abo hanze bariko barambara uko bishakiye, bariko barajya ivyo bishakiye. Daniyeli wenyene ubwiwe ijambo ry'Imana ryatwereka ingene wenyene ubwiwe ngo yagize imigo na bagenzi be wo gutiyenza utuntu na kimwe cyose cyo kurya z'ubwami mu matwi y'imigenzo yabo. Kandi Daniyeli yabaye icibutso no baracavugwa muri biya ndetse n'abavuzi b'Imana benshi. Nawe muntu w'Imana ukibwirwa n'icyumva icyerekwa n'ikibona. Muga Paulo yaciye avuga ngo mugendane ubwenge ko hanze, mugura uburyo muhugwiza. Hacavuga kandi kajambo gakurikira ngo imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Imana ishime cyane. No mu uzovuga urya umunyu ne bake batajya umunyu, hari nabo bavuze ko mugati uzurya umunyu mugakumbuza ukinyatishije mu bihiri, yemera gushimira bati genda urya birambiye. Siko bimeze besha bashimira intara. Rero muri make bisigura ngo Imana tuganije n'umunyu ufise agaciro gakomeye cyane. Kera nyene Yesu no wakera cyane gose, mugabo nta mafrigo menshi yari bwagwire, mugabo umunyu umunyu ni watuma inyama zimara igihe kandi bakazirya zigikomeye. Rero muri make bisigura ngo Imana tuganije n'umunyu. Rero natwe tugenda bajya bo hanze tubabera umunyu, kandi n'imvugo zacu zibemwo zirunzwe umunyu. Imana ibidushoboze twese abantu bahinduke tuvuze gusa. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro. Navuze akantu kavuga ngo gusenga ntujana n'ibice aho kujana ibihe by'Imana. Itanguriro igice cyaho cya 6
dusoma umurongo waho w'umunani n'uw'icenda. Haravuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Umunani haravuga ngo ariko no wawe uhora haramushima. Nawe muri iki gihe uhora gushima. Imana ishima. Wakire gushimwa n'Imana bituma no mu gihe cyawe uhora hakuraba naho wibereye ubu akavuga ati ndafise umuntu wanje hajyaye. Bikubeko bitubeko twese mu izina rya Yesu. Haje havuga ngo uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe, kandi Nowa yagendana n'Imana. Imana ishimwe. Muri iki gihe Imana iturinda agasembwa. Muri iki gihe Imana iduhe kwigengesera hama tube icigomba muri iki gihe cyacu. Imana ishimwe. Muri iki gihe wewe Imana ikikuvuga kwiki. Muri iki gihe wewe Imana iki gihe mbega uri kurashabuza bitogushabuza. Nturi kurushana ivy'iki gihe, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo no wawe uhora haramushima. Kandi ngo mu gihe ciyo ngo yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe. Nanje mw'urunganwe rwanje ngende numva benshi bambara uko nyene bishaki, muga nazi ko atamurongozi wanje yabimbari. Nawe mugabo gusa ntugi ati ndiko ndategekwa n'umurongozi wanje, ndiko ndategekwa n'wese atandukanye. Muga nawe uvuga ati reka numvire. Imana izoguha umugisha kandi izokugira neza. Imana ibahezagiye kandi ibaho umugisha. Turi mu gihe Imana iriko iravugana na kandi yavuga ati nabagendeye. None yakugendeye wahindutse nde? Yakugendeye uri kuhindura ibiki? Yakugendeye uri kuhindura abandi? Yakugendeye uriko nawe ugira inzozi zihe canke iyerekwa irihe ku buzima bwawe bwo kuvuga ngo uwagendewe n'Imana asogena akakwakonda? No kwita kurahi niko bimeze. Aho umutegetsi mwe nakoreye mugabo kimwe gusa mvuze ngo nkora kwa naka na polisi baca bandekura. None nimba wagendewe n'Imana ukavuga ati je ndi umuntu w'Imana, je ndi umukozi w'Imana, hari uwo gufata ibintu bice bihinduka, imvugo zirahinduka, ibigaragara birahinduka, Imana ikakigirane ikakibana nawe. Wakire guhindirirwa ibihe n'Imana mu izina rya Yesu. Ubu umugororotsi kandi ugendane nayo. Imana ibahezagire cyane. Ndasaba abadufasha gusoma amajambo y'Imana ndiko mvuga nyarutse muri hangana kugira ngo ivyo nateguye cyane byo numva ku mutima wanje tubisangire twese. Tugira dusangire ibintu ndwi byo gufasha canke ibintu ndwi by'inkombezi byo gufasha mu nzira yo gusenga. Imana ishime cyane. Ndasaba afise mikrofone badufashe bace badufasha gusoma. Icambere kivuga ngo nukuntu wifata n'ingingo wiha. Imana ishime cyane. Icambere kivuga ngo ningene wifata n'ingingo wiha. Imana ishime cyane. Wifata gute? Niyihe ngingo wafashe kugira ngo bimenye ko Imana ikigendana nawe, kugira ngo bimenye ko umugororotsi, kugira ngo bimenyekane ko umuntu w'Imana ashitse ahantu kanaka bije gute. Dusome mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'Abami igice cyaho ca 18 umurongo wa 42 hamwe no muri Matayo igice cyaho ca 26 umurongo wa 39 bahadusomere kuri ico ca mbere. Umurongo wa 42 igice ca 18 igitabo ca mbere c'Abami. Nuko Ahabu araduga aja gufungura, Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Amen. Imana ishime cyane. Aha ni ijambo ry'Imana ryongeye kuza ku Banyisirayeli. Umukozi w'Imana yavugishijweko Eliya nawe yaciye amubwira ati acaja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli. Imana ishime cyane. Ikintu ca mbere yaciye akora, yaciye yunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Imana ishime cyane. Aha yariko arasenga kuri wa musozi nyene yaboneye ku Imana. Imana ishime cyane. Aha Eliya wenyene yarasenze. Ingene wifata n'ingingo wenyene wiha duga umusozi. Eliya yaciye aduga umusozi aja kuri Karumeli. Hamwe nyene yatikiza mwe wakamenya, hamwe yabatikiza aje kuvuga ati mwe mwigize rero abantu nyene bateze ivy'Imana. Acagira nti acabarikisha inkota y'amajana 50.
hamaze avuga ati hajya nyene ndagiye kubatakambira imana yanje iraza kunyishura irambisha ishaka ubwoko bw'imana ikimubwira ati imvura igiye gusubira kugwa mugabo yasenze yatakamba imana yiwe imana ibahezagiye. Dusome no muri Luka igice ca uzohasome hose amajambo menshi yo ku murongo wa 41 muganavuze umurongo umwe kugira ngo gusa ducunguze umwanya umwete imana ibahezagiye. Dusome no muri Matayo igice caho ca 26 umurongo wa 39 umurongo wa 39 yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane ariko nibibe uko jewe ngomba yamare bibe uko wewe ugomba. Amen. Imana ishimwe. Yesu niwe kararo kacu niwe turaba ko akaranga niwe kandi adushobotse. Mugabo wenyene ubwiwe yaheje kubwira abigishwa ati nimusenge ntimuje mumosha amabi bafatwa n'itiro yababwiye gatatu kose. Mugabo wenyene asharavuga ati aba bantu ko bafashwe n'itiro ko bimeze uko wowe reka nanje nunguruze gato nubamesenge. Imana ishimwe cyane. Turi kwijambo rivuga ngo dukovye mu gusoma tuwe mu maso kandi dukobeje. Imana ishimwe. Yesu yaciye yunguruza wenyene asharubama arasenga aravuga ati bibe uko Imana igomba. Abantu benshi turashobora gusenga uvuga ati ndashaka iki ndashaka Imana ngira iki mugantu kumbe naho ntumenye ko ivyo Imana ibigomba ku buzima bwawe. Hari n'igihe Imana ibigushaka ngaha cyari gushaka nariya mugana ukavuga ati je niyitiyemwe hariya ayi mugabo senga uvuga ati Mana ndashaka unkoreshe kandi ubane nanje. Imana ishimwe cyane. Fata iyo ngingo hama unyene wenyene uvyubifatemo neza Imana izokugira neza. Icya kabiri kivuga ngo ijwi rirerire. Imana ishimwe. Aha muri Luka igice ca 23 umurongo wa 46 Luka igice ca 23 umurongo wa 46 Luka 23 murongo wa 40 amaze gusemerera n'ijwi rirenga aravuga ati data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Amen. Ahejeje kuvuga atyo aracikana. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu twabonye aho bwa mbere yasenga ingene wenyene yunguruza agasenga. Sikuvuga ngo ni wafata yange ngo yo gusenga ryacubire niko ndavuga. Sikuvuga ngo wa muvuduko ntugize uno munsi gusa rindurangiza usenga. Yesu ntiyasenze mu gihe cy'itangura gusa no mu gihe kirangiza yarangije asenga. Ntuse uko umurongoza gutema intege ahubwo hari no munsi ufata inyungu usenge senga uzo miryango yuguruka senga uzone ibitangaza biba ku buzima bwawe senga uzone ibyawe bigenda neza senga uzone Imana igucinda aho zitari ziri byose bigende neza umuvuduko wo gusenga tubemo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iryo jwi nirice cyo gusenga Imana ibashobotse kandi dushoboze twese mu izina rya Yesu. Cya gatatu kivuga ngo Imana ishimwe kurira. Imana ishimwe cyane. Ni warira iyo mwemeye gufata ati zenge yansenge ndira nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Dusome mu Baheburayo igice cyaho cya 5 umurongo dushaka nyine mufasha umwanya wanyu wo kwisengera. Yesu abamugisha. Amen. Abaheburayo igice cya 5 umurongo ugeze ku murongo w'icenda w'icumi haravuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane yashoboye kumukiza urupfu atakamba cyane arira kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ibyo yababajwe kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Imana ishimwe. Yesu adushoboze kandi aduha inkomezi. Ijambo ry'Imana ryerekana cyane gose ngo Yesu mu minsi yabayeho mu mubiri ntiyacecetse nta byamusamaje yarasenze atumbere ku Imana yamubariye atumbereye no kwihangiro Imana ishaka. Imana ishimwe.
havuga ngo amaze kwinginga no gusenga cyane iyashoboye kumukiza urupfu. Imana ishimwe. Niwasenga n'urupfu ruzokira. Imana izokiza urupfu hari gufata urupfu mu izina rya Yesu. Atakamba cyane arira kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe, naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ibyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana ishimwe. Nukuri Imana izogukiza mu bigoye. Imana izogutabara niwashaka umutima ukinginga. Abantu benshi muri iki gihe ndavugana n'abatari bake baraza kurondera Imana ya nakahariye, baraza kurondera mama hano n'abaja banashima kuri ibyo bita karago sinzi Imana idushoboza. Mugo ugasanga ahandi uvuga ati ngiye kurondera Imana ya naka, mugabo we niwinginga Imana yawe, Imana wihereranije nayo izogutabara kandi igukize, igushoboze n'abandi bizera Yesu we wasenze kandi wahamagaye. Rero ingingi Imana yihamagare ku buzima bwawe, izogushoboza kandi izokugirira neza. Tukiri hano nyine dusome igitabo cha Samuel wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 10. Turaba umusenzi yamamaye muri Bibiliya ashingirwa intahe nayo. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cyaho cya mbere umurongo wa 10. Samuel igice cya mbere umurongo w'10. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cyane. Amen. Niwagira intuntu sengora. Siniko ndabwira ibintu nanjye ntabonye mu Imana, nayibonye kandi nzoguma ndayibonye. Nawe niwagira umutwaro kunanije, niwagira intuntu umutima wawe, ijambo ry'Imana ryerekana ngaha nyene handi Imana ngo yari yamuze ivyimba. Muga kubwo kwinginga Imana no kurira cyane, Imana ntizirengagiza amarira yawe, ntizirengagiza umutwaro ufise ku buzima bwawe. Izogutabara, igukize, ikwishura umutwaro wananiye abantu, kandi nawe igutabare ku marira yawe urarira Imana usenga. Yesu agushoboze kandi adushoboze twese. Havuga ngo maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cyane. Imana idushoboze kandi tugire neza. Dusome icya 4 kivuga ngo kunanirwa. Imana ishime cyane. Dusome igitabo cyo Kuvayo igice cya 10 umurongo wa 12. Abandi kabandiki Kuvayo 17 umurongo wa 12 hamwe no mwitanguriro igice cyaho cya 32 umurongo wa 24 no muri Matayo 26 n'ikino bashaka 40. Mugabo dusomere gusa mu Kuvayo hamwe no mwitanguriro. Maze amaboko ya Mose araruha, babiribuye bararimutega aryicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi. Amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Amen. Imama Mose acabwira umukozi w'Imana Yesuwa, acavuga ati jewe ngiye gusenga Uhoraho kugira ngo muneshe, nanje ngiye kumenga y'umusozi gusenga. Agiye kumenga y'umusozi acajana na Huri na Aroni. Amaze kuduga iburo muze muyisome, si ndende ni ngufi cyane gose zabatera intege. Mugabo Mose harageze igihe araruha. Imana ishimwe. Aha havuga ngo kunanirwa. Sivuze kunanirwa ngo uzoca bivamo ntusengo ya uzosinzira usenga. Muge Imana izogushoboza mu buryo bwose cyangwa ndiri bufasha. Byose birakunda. Imana ishimwe. Mugabo ijambo ry'Imana rishegerekana aha nyene Mose ko yari yananiwe. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Mose ngo amanuye amaboko abanyisirayeli baca banesha. Mugango yadugije bakaca banesha. Aha rije ijambo ry'Imana ryerekanye ngo maze Mose ngo baca baramutega ibuye agicarako. Ngo umwe acaja ku ruhande uwundi ku rundi. Baca bamufatira amaboko. Ijambo ry'Imana ryerekana ngaha anye ingene ngo baciye baririkisha inkota abamariki bose barabamara. Imana ishime cyane. Muntu w'Imana uzosenga, uzogira ve cyangwa uzogira jene umubiri unanirwe, mugimwe muri zo nanirwe. Imana ishime cyane. Ntuzosenge ngo nukuje mu ngoro y'Imana. Ntuzosenge ngo nuko wafashe umwanya wundi nyene.
impemu yawe nikominikane n'ijuru. Haleluya. Uvuga ati je namubwiye umunsi umwe ntijewe mva aho mba gushika ngaha nanyarutse iminota 30. Mva hariya aho mba je kugira ngo kugeza iminota 30. Ndamubwira ati jewe ndasenga mwibarabara shika kure gize imitwaro nayimaze aho ndi muri communication n'Imana mvuga ati aho ndayitazire neza. Imana ishimwe. Fata umwanya hajya ahantu wawe uri na hajya uba uvuga ati jewe ahanyene ngenda hasenge mwibarabara umuntu hasenga nako uzokubesha. Mwibarabara Imana yakwibira ibanga. Mu rugendo Imana yaganira nawe usange byose yagutabaye yabanye nawe. Imana ibahezagire. Dusome na hajya mu itanguriro 34:24. Asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana bashitsa umutwenzi. Imana ishimwe. Yarayiveye. Iri jambo ryaranteye intege. Abantu barayiveye bavuga ati ndagiye kuryama ndigiriye ndaruje. Mugana agenda kubwira haba hageze gukora. Imana ibigeze kwishura no gutabara. Yakobo yarasenze mu ijoro harwara yaranigana. Uyo muntu yararuje. Niki jambo ry'Imana bwa muri Islamu muraza. Yaranigana yarasenga. Mugabo ahanyene ngo umutwenzi utamitse ngo Yakobo nyene ubwiwe. Yaciye afata wa mugabo nyene. Havuga ngo maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashita umutwenzi. Imana ishime cyane. Ntivyanatevye aha munsi yaho Yakobo nyene muri make ryasigura bandi yari musoma yari yivye umugisha mugenzi we. Mugabo ahanyene baniganya avuga ati uyu muntu Imana yashugira ati kuba niganye n'abantu kanigana n'Imana kanesha ndaguhinduriye izina na Israeli. Imana ishimwe. Kwa kutaruha bituma izina ryawe rihinduka. Kwa kutaruha nukuvuga ati je mbamba nabaye kunyi Imana iraguha inkomezi ukabandanya ikabana nawe ukabandanya urugendo. Imana ishime cyane. Aha naho muri Matayo muze hisomere n'umwami Yesu wenyene ubwiwe. Imana ishime cyane. Ingene yavuga ngo umutima urakunze ariko murufise intege. Imana ishime cyane. Muga ntiyadogita ku bigo Imana yamutumye yaramirije bigenda neza. Imana ibahezagire cyane gose kandi baho umugisha. Dusangisha gatano kivuga ngo guceceka ukanihira. Imana ishimwe. Dusome nyine hamwe muri 1 Samuel igice cyaho cha mbere umurongo wa 12 shaka 13. Igitabo ca mbere ca Samuel igice ca mbere 12 kugeza ku 13. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe. Nuko Hana yavugira mu mutima akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Imana ishimwe. Avugira mu mutima wiwe. Mugabo Imana yamutabarira mu ishuri. Nubwo tuvuga ati ndiko navuze uburyo bwinshi bwo gusenga. Hariho kurira, hariho kuvuga ijwi rireri, nuva no kwikona no kugendana ubwenge uko birivuga. Imana ishime cyane. Araceceka arasenga. Hama wenyene wanashima no muheza mubwira ati kumbura uraborewe. Mugabo uvuga ati ndiko nereka amajojwe yanjye Imana. Imana ikamera kumutabara imuzibinda yari yazivye. Imana ishime cyane. Dusome cya gatandatu kivuga ngo kumaramaza muri wewe. Imana ishimwe. Cya gatandatu kivuga ngo kumaramaza muri wewe. Umuntu amaramaje muri wewe mu gusenga ufise ishaka biguma byoroha. Senga umaramaje Imana kugira neza gutabara. Imana ishimwe. Dusome mu gitabo cy'itanguriro umurongo igice cya 32 umurongo wa 26 umurongo waho wa 26. Uwo mugabo aramubarira ati rekura uko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Amen. Iyo wamaramaje Imana yaguhezagiye. Iyo wamaramaje ibintu birahinduka. Yakobo nyene yandigana wamareka buhoraho yaciye avuga ati sindakureka utampezagiye kandi yaciye muhezagiye.
ubu Yakobo nyene vyatumye no mwirangiza ryiwe avuga ko bizoba ku bana biwe. Imana ishime cyane, bituma muntu w'Imana wamara amaji bahana jambo ry'Imana uko ntazi kwigarukako twahisanye ku wa kabiri uheze. Umukozi w'Imana ndetse Naomi na Rusi yavuze ngo genda mu bwoko bw'iwanyu genda musore muri wanyu Imana yarampivye yarantaye. Mugabo acamara amadango Imana bizoba yanje aho uzogwa niho nzogwa ngo bahapfe bahampambe bose ndakuva inyuma. Mugabo avuga ati ndakurikira ubwoko bw'Imana bwahezagiwe. Imana ishime cyane. Maramaza mu gusenga. Hariho abantu benshi batamaramaza mu gushinga intaho umwami Yesu. Hariho abantu benshi batamaramaza mu kujana Bibiliya mw'ibarabara. Hariho abantu benshi batamaramaza mu gusengera ingia cyangwa basengera ahandi hantu shite abantu badakijije. Babaho. Natwe ngaha harimo barimo. Imana ishime cyane. Rero shingiye intahe Yesu ku mugaragaro, shingiye intahe Yesu biguma canke byo uvuga ati ndakijijwe n'umwana w'Imana. Bizohinduka bizogenda neza. Maramaza mu gushinga intahe Yesu, wanashima genda uvuge genda ushinga intahe, bizotuma hagiye uri hahinduka kandi byose bigende neza. Imana ibaho umugisha kandi bahezagiye nave wanashima yigira umaramazi. Vuga ati nubwo mfite itiro ryinshi reka nje kuri imbere Imana izabashoboza zongera neza. Ve yigire Imana izoguhezagira nigana. Umukozi w'Imana Yakobo yitwa izina ribi mugabo bituma rihinduka, ntiryahindutse gusa yaciye ahezagiwe. Nta muntu yakora Yesu igahize yikora amaboko kandi wamukora mu kuri no mu mwe bitegezwa araguhezagiye kandi mu yahezagiye ndimwe Imana ihabe icubahiro. Amen. Ikindwi komera amashyi umwami Yesu. Ikindi kivuga ngo amen. Ururimi rwatura ivyizigiro. Cyo ni cyanyu. Atura ivyizigiro ati ibintu birakunda mu izina rya Yesu. Atura ivyizigiro ati ndakomeye ndashikamye ndamaramaje. Atura ivyizigiro uvuga ati nubwo bikiri uko no munsi birashobora guhinduka mu izina rya Yesu. Imana ishime cyane. Atura ivyizigiro, izera Imana yawe, yihamagare ku buzima bwawe kandi n'abakubwira bavuga ati ntibizoshoboka kandi bizokunda, babwira ati bizokunda mu izina rya Yesu. Kandi Yesu arashoboye byose. Gende buki gihe kimwe bene data twari kumwe hano kazi bari babyibuka. Mugabo ijambo ry'Imana muze kuryandika muze gusoma hano riri mu gitabo cya Yobu igice cya 43 umurongo wa 10 havuga ngo Yobu 23 umurongo wa 10 havuga ngo yamarayo iraze nzira ncamo niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'ifeza. Imana irakuvuguta uri kurasenga. Imana iraguhimbura mu kigerageza. Jesi ntenye kigerageza. Ndikomeye data umwegeze kumbwira ati wasenge ibigeragezo ndimwo bimvemo. Ndamubwira ati Jesi ndagusanga ubivemo. Senga ntubikore mu icyaha. Kuko icyo kizohe ikindi gice kiza. Tunabwira ati sisenga ahubwo ngo ubivemo. Senga Imana iguhere inkomezi nivyo nyene kuko ni ntayi kirakura. Imana ishimwe. Wowe uri kurageragezwa muri iki gitandukanye vuga ati ndiko ndavugutirwa. Nzovamwe ntafise isura nka yayindi. Nzovamwe ntari wa undi bazi. Mugabo mbaye ikiramura abandi. Mbaye nk'umuntu akomeye cyane kandi ahambaye. Imana ishimwe cyane kandi ibaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Ururimi rwatura ivyizigiro ruzana ibitari bihari bikahaba. Imana ishimwe cyane. Ururimi rwatura ivyizigiro na Satani aragutinya. Ni watura kukijwa ati nta cyaha ngo bandi bayishaka gutambitsa imbere. Ni wavuga ati ni watura ivyizigiro uhavuga ati jewe nzoba udasanzwe bizokubuko nyene. Imana ishimwe cyane. Ndibuka nyene byarashitse hama jengira mariage ntafise akazi kandi ndagafise ntabigeze. Umunsi umwe tuja gusengera mwene data yitwa Swavisi muramuzi umurongozi wa frate hano. Haba tugiye gusenga yarafise nyene intambara ikaracamo kuko natwe ducaho. Tuko turasenga ikintu cyabaye umwana ica kuri mwene data mubwira ngo senga ufukame. Je naje sinkunda gusenga ufukame sinzi. Hama umwe mwene data ntiyabibamo. Hama nanje numva ijwi rije ngo fukama. Naciye numviranye ndafukama. Burya nyifukama ntihaje imwe bya bene data haje iby'iwanje. Niwumvira Imana izoza kuri wewe n'abandi batabara. Ikintu cyaciye kiba
nagiye numva ijwi rimbwira je n'ukuri nta mutwaro wa cyane gose wamaraje nari mfise benshi barahita twari turi kumwe nababwira ati no stress niko nagoma ndababwira byose ni sawa Imana ishimwe hama bibaye uko woye je numva ijwi rimbwiye ngo Yesu agira neza navuye aho ndwenga mvuga ati mariage yanje izoba ari idori benshi barakunda kuvuga nizoba ari nziza cyane gose Yesu azoyigenza neza hama nce numva ijwi rimbwiye murabibuka imodoka yitwa Jaguar ikora ngaha ubu nawe nkibona cyo yagiye cya Jaguar hagiye akorejana abantu mu Uganda muri Tanzania n'ahandi hama na volcano bimenye twe zari zishushe nyene n'ingozi nce numva ijwi rimbwiye ati via biraryoshe Imana iguhamagara birakakuba ko mituna ryaye nagiye numva ijwi rimbwira ati wewe via wewe akazi ukora urengeye abakora muri Jaguar muri Memento no muri volcano muri Jaguar ntugire ubwo bizogenda neza Imana ishimwe cyane hari Imana ikurengeza ibiruta abandi bari koramwe byiza ikakora ababo ku ruhambaye arengeye bajya abandi wasenze wamara amaje Imana ibahezagire cyane gose dusome ijambo ry'Imana ndumva turangiriza ko Imana ibahezagiye Yesu abahezagiye ishimwe cy'indwi nakivuze n'ikintu kivuga ngo ururimi rwatura ivyizigiro atura ko Imana iri kumwe nawe atura ko ibintu bizogenda neza atura ko wakizwe kw'ingwa itarakira atura ko inyishu zacitse atura ko ubukene bwaheze atura ko uzobaho neza umwe namubwiye ryari ntijewe burya je nzorangiza muri etaje yarantwenze namubwiye dimanche twagira bya bitangaza ntijewe nzorangiza muri etaje arantwenga na bado dukora Imana irutabirya dukora Imana irengeye birya izobikora mu izina rya Yesu amen izere atura ibitarakunda atura ibitarashoboka vuga ati hanze nzohaja nimba Imana igusezerane no gutura hazana nawe igico twatura igico twiza twashaka turagira tubaho niki jambo ry'Imana rivuga atura ko bizoshoka bizogenda neza mu izina rya Yesu amen dusome ibitabo cya mbere cy'Abikorino igitabo cya 16 umurongo wa 11 dushikane ku murongo wa 14:20 yonyene igitabo cya mbere cy'Abikorino amajana 2 sezerano rishaje murongo wa 13 n'uwa 14 namwe mugavye mushikame mu kwizera muba abagabo mugira inkomezi ibyo mukora byose mubikorana urukundo amen mwami mugavye mushikame mu kwizera muntu w'Imana mu byo watura mu byo wizera bizokubaho Imana ishime cyane byatura ubyizeye sindi magorwa jewe nduwahiriwe sindi uteterezwa ndi umunyacubahiro byose bizogenda neza Imana ibahezagire hama ngwivyo byose mubikorana urukundo Imana ishime cyane Imana ibaha umugisha ijambo ry'Imana rivuga ngo turongorwa n'ibyo twizera tukabyatura umva icyo kwatura muno mugoroba Imana ishimwe muzoba muhiriwe nimwabikora ibyo ndarangije Imana ibahezagire tuva mu bwiza Haleluya abaryohewe muri le 21 jours Haleluya abaryohewe mu minsi heze Haleluya ndakubwira ngo ukwiye kuba uryohewe uyu munsi nejo gusumba uko byari biri ejo haheze Imana ihabwe icubahiro cyane Imana ishimwe cyane tugiye gusenga Imana nibyo isengesho rya nyuma muri uyu mugoroba dukoranye gutya ariko wewe wagiye Yesu aguma avuga kandi aguma yumviriza mbega si iteka yuko Imana yemera ngo izobangira ugutwi yumviriza ibyo dusenga niwibaze rero umuntu yahamagaye agutelefona nawe ukaguma ukiraba ico gitelefone n'ikinimero ukakimenya hanyuma mugabo ukaguma wanka kucitaba kandi ari ic'Imana Imana yamaze kutwugurura ngo mpamagara nanje ndakwitaba ibyo byose umuntu umwe
mwubahwa yarigeze kumbarira ngo urabizi ndaza kugutelefona isaha izi n'izi ndakubwire neza akandi ku mutima nuko nyene yambwiye ngo mugabo ukabona ntabikoze ngucu ntamagara wewe nyene mawe ashaka kwifata mu mazi ati jewe nze kumuhamagara ivyo bintu navyo biratangaje hanyuma mugabo kandi byarushizaho kunyumvisha ngo nukuri burya bwose niteka rikomeye ko Imana twemerera kuvugana nayo namba abantu basanzwe bafise ubukuru wumva umenga kubwiye ngo ndaguhamagara byo vyonyene uravuga uti jewe urampamagara jewe urampamagara nagira ndabwire ngo Yesu yaraduhamagaye. Haleluya. Leo rero amepiga hodi akasema nimekuja. Ukiwa unataka unikaribishe kwako, mimi niko hapa, nimefika, niko Mungu wako, niko hapa, ukipenda unikaribishe. Nesiko turi ngaha ndi Yesu nakugendeye, none haba hasigaye sikumuhe intebe y'icubahiro, so kwicara ku birenge nka Mariya ugahitamwe umugabane ruti yindi kamubwira uti waje gosha. Haleluya. Waje Yesu, yo naje wanyibutse, kugira naje wanyemerera ukananyemera ukaza ni wanje waje basha icyo ushaka cyose ndi hano. Turase byinshi byo kuganiriza Yesu, turondera umwanya. Utabifise ni ubwenge bwawe gusa bwa Samari, ubundi birahari, turi kumwe, birahari. Hanyuma rero rudura Imana iguti ndumva ko Samari di distrete, hari ibintu bimaze igihe bintwaye umutwe, ningene nakatutumvikana, ningene uca nirukanka muri kajya kazi gashasha mfise, canke uca nirukanka muri bijya bintu, ariko numva natakaye sidakurongera umwanya. Ariko ibyo bintu nanje ntibimpaye kubaho neza, kuko ndazi hamwe nari kuza imbere yawe nebajya bose ko wavuganye nabo naje bari kuvugana nanje kandi waranavyemeye. Nagenda kubwira ngo bizonyene mvuze n'umwanya munini imbere y'Imana. Ntiyagira umuntu aguhenda ngo ntavyo ufise ubwira Imana, ufise byinshi ahubwo hariho ibigusamara. Apere zitandatu niho zitabira rimwe, mugabo n'umugore bahamagare, umwana na muvyara we bahamagare, n'akazi gahamagare, n'ifyeri rihamagare, n'umutayere yagushoneye n'abahamagare, hanyuma byose ubigwane, hanyuma uzoronka umwanya w'Imana. Bihebe urondera Imana. Data mwiza, tubwiwe amajambo meza akomeye. Munsi umwe abigishwa baba baravuze ngo twigishe gusenga, natwe Mwami uratwigishije. Cyo tugusaba cyane kano kanya nukumvira ivyo twabwiwe, nugushira umutima kuri wewe, nukumvira karya kajwi keza kavugira muri umwe wese muri twebwe, nukudahusha karyo keza duhawe. Yesu wacu turisengeye dukira ubupfu n'ubupfunya biba mu bantu b'isi, ariko twakire kuba abantu bawe. Twesengere umutima mwiza unezerewe, ugukunda, ukwitayeho, wemera kwikebukana nawe, mbere ukurondera ukunyotewe, hatari kugira ngo ibintu bigende nk'uko isi iri kurabikora, ariko ibintu bigende nk'uko ijuru riko rirabigomba. Ubwami bwawe buzi ibyo ushaka byose bibe, izina ryawe ryubahwe, tukurondere kugira ngo ibyo bigende uko
tukurondere kugira ngo izina ryawe rishimwe, tukurondere kugira ngo ubwami bwawe buze, tukurondere kugira ngo ibyo washaka bibe, tukurondere kugira ngo dukize akabi, tukurondere kugira ngo n'ukuri tushizeho kuba abantu batagira urubanza imbere yabo kuri bo imbere yawe, tukurondere kugira ngo by'ukuri tuba abantu bahagijwe bafite ibyo kurya bibatunga ku munsi, bagendana ukubumbuga kwa misi yose mwami. Oh yes, turisenge kugira ngo abafite imitwaro, abafite amashimwe bose mwami bamenye kukuzanira nzose. Kugira ngo namba ari unezerewe naririmba ishimwe, namba ari ubabaye nawe nasenge. Nuko mwami turasenze, igihe ciza uturonkeje tukibemwo dusenga. Turasengeraniye abantu mwami Yesu Kristo bibaza ngo bobo ntavyo bashoboye. Ndabatangarije yuko atari bo babishobora, ari we ubikora, kandi ndabatangarije ko hariho ibindi bitayeho bakwiye kurekura mu izina ryawe ryera. Kandi mwami impwemu zacu ziravugana biciye muri mpwemu wawe yera. Nico gituma mwami nsenze kugira ngo ubuzima busemba butembe muri aba bantu mu izina ryawe ryera. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryawe riravuga ngo mubane maso nanje, musenge ntimuje mu mosha mabi. Turasengeye kubana maso nawe no gusenga kugira ngo ntituje mu mosha mabi, kuko umwiza wowe urahari mwami. Urakoze, turagushimiye. Ndasengeye umuntu mwami wese muri twebwe